Babe, tukavugana gato. Please. Ariko babe ndakubaza. Ibintu usigaye ugira n'ibiki? Keke bahindutse. Ejo yagiye atahasi nsigiye. Nirikubusa. Nubu kandi uragiye uzikata amafaranga mfise. Umuntu nuca mbaho gute? Keke bahindutse babe. Nahindutse. Nabaye inzobe. Ahubwo nagira ngo umbwiye ngo sheri umwana aza kuva ku ishuri afungura njye nzi gutora umwana ku ishuri ahubwo nagira umbwiye ngo sheri narayisamye sinarinzi kuri kurambye ayo mabwa yawe gushaka ibyino kirushira mu kuzimu kwawe ngo ninda misi yose ugomba ibyujya iyo nda yawe irondera ibyijya gusa ariko idashobora no kugira ngo basi yiyumvire ngo impaka jewe sindi umugabo mbega uno munsi ko ngenda ndarengana ngaho hanze bantwenga abantu bose twagiriye mariage rimwe ubafise abana babiri ariko abaje uno munsi nta nikoroka ndabona ibyo bambwira ngo nibiki nakahe kamaro mariye ngaha muri rugo witwa umuvyeyi nyabati wewe mu gihe utabyara mu gihe umusuko ntacyo ukurako babuca aha jewe nishije kumbwira ngo rasiyo ujya wenyene nta ninga zawe ntikeneye guteka ngo ntahenge uko nanjye ndakeneye kubona akana ntaha kanyita papa kafata ipantaro kankunisha gasubira kangora Ariko mbega umenye yuko Imana aritanga umwana kandi njewe ndifuza kubyara nk'abandi iyo Imana yikangahirwa yisenze hamitaguha umwana cyangwa usenga abayari vuga niba ari ibintu wakoze ndabimenya hakiri kare bebe nikangaye namana gusabye tuje kwa muganga hagati yanje je nawe barabumuntu bafise ingorane ariko kabimakani kwa muganga wowe tuzinaye kuva tukiri bato cyane ubageze hano ubwira yuko je ari ibyo nabana nakoze nkiri muto misi yose mbwira ngo tuje kwa muganga nkigiye ngo tushakagenda ngasanga ni ofisi ikibazo ndakaye kari wewe niwe ngo ndakomeye uwo munsi ntuzige ntahira ngaha mu rugo utova kwa muganga ufata inzira kwa nyoko wawe bebe tuhereze Imana nitanga ikibondo rero guhinduka Imana guhinduka iyo mana ntenze byose ndabiyigisha no kuba wabigize nk'uruhara wewe ndagisha no kuba waginze ushaka kumbyarira ndabizi aho rero babigira bakamutorera abagabo kugira ngo babanze baraye imitungo yabo nakuzanye ngaho uvuga turi umukobwa mwiza nari nifuza kuzogukura ikibondo nifuza nanjye ndifuza kubona ishusho yanjye ndayibona ariko uno munsi nakuzanye nsaza ndayihindeze jya iyo nza kumenya ko wewe uri nkabyara uri ngumba n'izina ry'Imana ndakurahiye sineguruza na mugo rwanjye uzakubwa ngaho bifuza abagabo uzavuga ngaho bifuza abagabo mugabo nawe ngaho urasamye ubwo umuyaya wisiga ngura amafaranga utagata igiswa gikurwa n'ikindi mpomba gusa ubu bijyanye ngaya amafaranga kandi sindakwakingura kanye ko wamenyereye kumpendesha bebe ibyo byari umwana hawe wite bebe aragapfa makaki
Mawe. 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 Ewa abazamu turagorwa tubona. Nk'ubu mabuja era. Ishami ry'umugabo aza kurita kuri jewe. Ni nkaho nari ndamugize iki. Ndakubwira ikintu kimwe. Be, kenshi nakuze numva bavuga ngo urukundo haraho ngo urubu rusatsi. Sheri, utsi ko ntanguye kubibona. Urukundo rwacu n'urusatsi. Turakina. Nyunga turi abana batoyi bakivuka. Baciga guhoha. Ubundi nibaza igihe nabayeho kirekire nifuza umuntu nka wewe, nifuza byibure umukobwa mwiza nkawe yarimwe neza, yarimwe ku munsi wa mbere Imana yahereye ko kurema, abandi kaza kubarema kuwa gatanu no kuwa gatandatu no kuwa Mungu yarushe. Naho zindakurondera igihe kirekire sinakubona. Mpora nibaza why be, why futaje kera basi ngumbeho nishimye umwanya muremure, kubera ko nukururanyugiza utuma mbaho neza, utuma nduhuka mu mutima wanje. Nukuri waraje mu buzima bwanje ndatuza, uri kimwe nifuza. Nukuri ufise ikintu kinini usobanuye ku buzima bwanje. Bebe, kenshi ari bwagere naho waje uri special mu buzima bwanje. Sinzi uko nzohura mu buzima n'umuhungu nkawe ndutira bose. Iyo ndakubonamo byinshi, ndakubonamo papa w'abana banje, ndakubonamo papa wanje. Amprise dosa uranyitayeho. Ndumva yuko umutima wanje utwaye wose. I love you so much. Ndakunda, nzokubaha imyaka yose, ibihe byose. Kimwe gusa ntuzomubwira, ndazi yuko abana b'abantu bahinduka. Aka gatima kanje uzokarinda, umukurinda umutima wawe. Akarura umutima wawe wumvire ijambo. Nagira ndakubwire neza guhera uno munsi. Niyo masezerano ndaguhaye. Imana yo mu ijuru iri hagati yacu, iri mu ruhande yacu. Kuko utarabaho, jewe ntarabaho, Imana yari itutse. Rero ndarahiye n'izina ry'Imana nzogerageza ndakurinda agahinda. Sinzigera n'umunsi n'umwe nemera ko ayo matama yawe meza ugashoka kwamarira. Nzorinda umutima wawe kujya ku muntu arinda igikomere kiri ku mubiri wiwe. Nzogerageza ibyo nshoboye, ndanagusezeranira ko katana kimwe uzigera umburana mu buzima bwanje. Niyo kizoteba ariko nzokirondera, ariko nkuko ari isezerano nashizeho kugira ngo ndorinde umutima wawe kubabara, kuko icyo kintu uzokironke. Nukuri nzogerageza, nzoguhangayikira,
ntuzigere ubaho nabi, ntuzigere undarana inzara ukuri be, ntuzigere ubura rasiyo ndahaje zo kurwanira gushika kwawe. Uretse umusezerano kuzobikora. I promise you. Think promise. Zamu! 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 Bwana kwa makazi. Kaze baba. Muravuga ndahamba. Bwana kwa makazi. Baitije akazi ko mbona wari wituniye ku matelefone. Mawe jana ukora akazi nagahejeje kweri. Urumva rero cyo naguhamagariye. Yego. Ngomba ndakubaza imbewe boss yaraguhembye. Yo mawe je boss yarampembye. Na kwa kwezi yari yaramperaniye. Yose yarayampaye. Yampaye ibihumbi ijana. Bikwiye ibihumbi ijana. Na kwa kwezi yari yaramperaniye. Yayampaye yose ibihumbi ijana. Zakwe? Ibihumbi ijana mawe. Umva rero Zamu. Yego mawe. Ngomba ndakwisabira ikintu. Ndazi yuko naho ufise ibibazo byinshi ariko ibibazo bigenda bitandukanye. Cyo nagomba ndakwisabira ikintu. Nashaka muri amahera baguhembye. Mupeshe 50,000. Ndazi ko nawe yakeneye ariko nimba bikunda ayo mahera yamfasha. Ndazi muri iyo ndoco ndayaguha. Mawe. Aha namaze gutelefona ruguru kugira ngo nanjye bangurira akabuguru nanjye nzoduge nawe umusore w'inyamunyu mawe nka babana. Gusa rero mawe jewe kweri ndayaguha mawe. Nukuri ntugire ingorane. Banaza jende umuntu mezuko kandi urazigiye tubana. Akindi cyo ndagusubiza muri iyo ndayaronse. Reka ntere ndayaguha yose. Erega mawe jawe. Urabona aho nari nicaye ngaho ku telefone. Abwa buyaga byatanguye kwibebeza. Munyandikira utumesage ngo bite ni sawa kubera nahembwe. Umenga urazi n'itariki mpembe guhaga. Cyangwa rero babwira. Yo mabuje burabimenye rega buribwirize mabuje uzoyamira rimwe nta kibazo. Nukuri ibyawe. Ngira nande sinayono. Urakoze cyane nukuri. Mabuje ibihumbi ijana. Ibihumbi ijana. Oya nta ngorane ndibaza yuko wotompera. Birakwiye. Urakoze.
Kenda kule so ujana ngumenga yashitse. Bebe, karibu ku meza. Karibu ndagutegurira utwo kurya turyoshye. Karibu. Bas. Izinja watikuye. Kote matedejo umbia kuruhukunzara. Atama kwangu visi. Watikuye. Ngoda. Tamo. Ngoda. Nika. Kondarama kala wewe. Ekenda. Ekiranga. Come. Izinja watikuye. Kumaze deju uvuga ko ushonje akamafaranga ufise amafaranga izinja watikuye. Wajyamanye nanjye yaguhaye amafaranga yo kugura inka. Nayo narakubwiye neza ko we kuri ndaye uraragutsa ndakubwira kuri maraya wewe urakakutemera. Waraje mwiyobe kako ndagutera iteka nagushira mu rugo rwanje uraswe ko yiriwe wanyoye ushaka kumbyara ariko ra yakariye ntigata mbarira mwajya mwinandi kambiye ndakukwita ugaswanda kamena wekaje kubihere kugata wundi mugabo azongera kandi gukunda wewe mbarira bajyamanye nande byagenze gute mbarira usiruza kumusabiriza jewe sigende umugabo w'imbwa bafasha ukaza ngasuma hamajiwe nteke ku bandi abagabo baguhaye mwabikoze kangahe
kabaye gusa kuri gusa bakubona agasura kawe we ntumbishi kintu kimegenda kubwira ubu usigaye ndakubona nkagomba kudahwa ntutse wigere wibaza neza ko hari n'umusi n'umuzi upigera ubaho uzokongera guteka indya ngo jewe ndatishire mu kanwa kanje bombafu hari abandi bateka neza aho hanze nzogenda indye hanze n'indye mu kabari ndazi neza ko ikintu uzokoma ukagenda ukambira mu guhama ntabaho nkwekanye Ewe kizungu Mungu wa mwana niwe wavuga ngo nzohomba manuka wagomba ico kizungu urabona ingene nari nabuze umuryango ni si mwana anje abona ingene niwabaye munini wabyimaka kizungu usigaye wirigurabunda winjiye sanga karibu toto yigaho mwimo kingiti ziko ziraho amarero nteri kombo n'uryamika mwana anje wamikaye nawe urabibereye nukuri mama ashinobeshikiye umushinga nawe wanje bashinduwa kuryama no kurya byokera kuri utwo duka two dufungurwa tumusanga hanyene ubuzima mbayemo ni nk'ubwo mw'iparadizo amakuru rero yahari iwacu Aisha namwe wasiga basha mbeka Yohani karaho nyene karaho kavuga kariko karagera umugore ndubura kuzura ryari murindi wi basha nukuri tuzomushigikira burya nta kirija rikizanye musaza nukuri ari karagera mu bihe urabona no gusohora ngo mere nkuko nawe umeze ntabwo ari kazi nosubira gusaba ubwosumbu nanega mawe wewe kari umuhungu wowe bazopambana kugira atunge umugore n'abana wewe ndavyiteze ndavyizigenda neza mukuri ndabona umugisha n'ukuri emwe yongeye nukuri nukuri ndashima Imana uko biri kose kandi nukuri ndatekanye mbayeho neza ngahari ikintu kitanezereye burya igikigama nanezerewe n'ibyo ndakubonye isura ingene usigaye gusa niko umeze gutya ubona umutwaro ubu witunganije umutware wawe hatahira uramufungurira uwayishije aya masaha none mama erega ndafise umukozi ngaho ndafise umukozi arateka agakoroka byose hari ikintu kinteye amakenga yego ndabona ko byagenze neza nonye ibintu mugabo ndakubaza gati wowe none nk'uko gumubondo ko twasanze umenga ni mu gicugu uri kuranezerwa gushika hiyo buriya wateguye watetse utw'umutware wawe ashika afungura hapfira ku kazi bawe twebwe ngaho mu gisakari byose kibazo usanga dutonze abakozi umukozi ariko arabitunganya byose urabona yuko n'inzu isayangana jembe umwamikazi mawe nakubwiye no kwiryamira no gufungura nta bindi nangwa singenda n'ubundi ndakubariye akandi kajana buriya rero naho muri mu gisagara yacumbarira ngo mwaritunganije mufise abakozi nashaka ndakubwira ikintu burya hari ikintu yaba batakubarira jewe ngo magere ndakikubarira umutware wawe burya arakeneye udufungurwa twiwawe utetse wowe nyine mu maboko yawe apana kama arafungura iby'umukozi rero nibyaba byamagutyo nyene nukuri jewe ndashimye ko mbona ufashwe neza
mugabo ako kantu uzugakosora uzogakosora nawe nama rero mwana urabona amasaha aratureka ngaho nashikiye kwa muvyara urabona muriko burira ngomba ngende hakiri kare nega mawe nzogaruka ejo bukeye mawugiye nk'amakuzimanye utabonye n'umushinga nahe ngo muyage nabi oya nejo n'umunsi nakubariye narinje kukwiyereka yuko nashitse basha waje nawe utanambwiye kandi mawe yongeza usigaye kwize si ariko ndaryohewe cyane ikivuga nuko ndahamenye ntazimiye urakoze mawe ndamurende bitwa y'inzoga oya ntumperekeze mwana wanjye naheje yego uno munsi mfite icyumviro gikomeye cyane ndambiwe no guhora abashoferi tuja mu bubari tuja mu mahoteli atandukanye mu gihe jewe mugira mfise inzu nziza irimo kira kitu rero ndagenda gusaba ubona gute wonyemerera tukagenda tukibanira akaramata muhiri wanje tukaguma tugenda dutembera nkataha nkakubona mu gitanda tukararana ijoro ryose apana bijya tugenda dutaha shenda gusabye nyanyiwe kwine tugende twibanire maze gwa rukundo rwacu reke kuba kure na kure genda gukumbuye ndababara kuguhamagara kuri telefone ntibikwiye ngwino be uri kaje kumenya biroroshe ariko ibyo bintu cyakunda ufise umugore mu nzu abagore babiri ntibabanye yaba byigeze bibi ugomba gushaka kubana nanjye bisaba banze wirukana ibyo ufise mu nzu hamwe nanjye ninjira be ibyo n'akantu gato nite ujya mugore wanjye nta kintu na kimwe amariye ntunamusanishe nawe uri ikintu kininiya cyane nawe ninde kumwirukana nta n'umwanya wo kumwirukana ukenewe ahubwo ngo ngwino akubone ko uhari ejo sinzi ndamwirukane hama ngo azi kukuza amahoro ngwino akumenyera akubone ko uhari hama aze yomoke kubera we visi mwenya baki beze kiyo bateriye amagara hejuru be ni wose cyakira wiwe reka kuzubara umugabo mwiza ntacu uzumburana ngwino sivyo bebe niko byokora kugira sinabona kugira umugore n'umugeni n'umugore gusa che icyo nzokora ni iki nzokurinda akabaro byibure na gatoyi hanyuma sinzigira nemera n'umunsi nimwe ko imari iri kumaye maso yawe bigashika kwa y'amatama yawe sinzigira navyemera nzohana ibyishimo byawe umwanya ku wundi icyo nzokora nuko nifuza kuzosazana nawe maze akaba ari wewe nzojana nawe ku mpera y'ibihe byanje nzogerageza ibishoboka icyo ntazokora nuko ntazigira nemera ku munsi n'umwe hava nk'imari n'ayo maso yawe maze ngo byibure rishuke ku matama yawe sivyo nzogutetesha nzogukora icyo ushaka nzokora ibyo wifuza maze niwe nifuza kutojana nawe ku mpera y'ibihe nduvuga ngo nifuza basi igihe nzaba narashaje nzokubona iruhande yanjye igihe jewe nawe tuzaba twitwazaga abandi uzobona iruhande yawe nifuza kuzopfira no mu maboko yawe
mama y'imyaka nakuzanye ngaho uvuga turi umukobwa mwiza nari nifuza kuzogukura ikibondo nifuza nanjye ndifuza kubona ishusho yanjye ndayibona ariko uno munsi nakuzanye nsaza ndayihindije jafi iyo nza kumenya ko wewe uri nkabyara uri ngumba n'izina ry'Imana ndakurahiye sinebwe ubuzima mu rugo rwanjye uzi abakobwa ngaho bifuza abagabo uzavuga ngaho bifuza abagabo ngaho nawe ngaho urasamye ubwo umuyaya wisiga ngura amafaranga nguha amafaranga utagata igiswa gikurwa n'ikindi bomba gusa Come on. Thank you, Shelly. My gift. Mama. Uyawe. Merci. Hanyuma ukunyene winji. Ntuzongera gusohoka. Sivyo? Ndabwira ikintu kinshira. Nubwo nasomye hajya imborerwa kenshi ikunda kuvuga ukuri. Reka ndakubwire ko iyo umwenyuye isi ku by'ukuri irahagarika kubyumva kubera gupenga kwawe. Merci. Sivyo? Nanjye wamubaye. Ndumva umutima wanjye unezerewe. Ni umugabo nasengeye buri gihe. Ndagukunda cyane. Bebe, Yes. kijya gihe wasenga Imana yari ibizi nanjye kijya gihe wasenga nariko ndababazwa Imana irarabira atoranya irabona ati wewe ku by'ukuri urakeneye kuronka umuntu wa wundi wawe erega wowe niwe wanje abandi barihenda wowe niwe wanje abandi baranyiyitirira Bigashize. Hariho abagore biba abagabo abandi bagore. Umugore wawe yari yakunye byatawe Imana atari yiwe. We ni uri Imana yanjye. Ngenda kubwire neza ko ubunye atamugore n'umuca nk'igitsina gore kizongera kunkora kucengo kintware nzohagarara kuma ubundi wewe uri supago kuri jewe nta muntu n'umwe atigera kunkura ko bakuntware kure sivyo ariko rero nawe ugomba kuba supago kuri jewe yazobwira abandi bahungu b'ibyigenzi bakuntwara kure yanje kuko bebe nusarara norira nopfa nubaho nabi nagufise nomererwa nabi rukundo rwanje rero ntuzusige n'umunsi n'umwe ngo ugende kuko ndabona byompfana sheri erega byombana nawe udahari Ntangora ndagusezerana yuko ari we mugabo wanje. Sinziga ndagucima n'umusina kuko ndagukunda cyane. umuhungu yo gukina n'umuvuna ndamubonye sheri nukuri nomukura kudozi sinomwemerera ko wanje mu gitondo no ku mugoroba n'umwijoro uzohora uruwanje uzohora uruwa mbere ntawe gusubirira mu bibazo byose bizaza uzohora uruwa mbere. Wabonye umugore wawe? Je ndashobora gutaha ntuvuge ati karibu umushinga apana umushinga ntahe wawe nibagiye sheri uwo n'umukozi akora akazi ko mu nzu kandi ariko kubera kumufata neza aguma agira ngo ni umugore wanje hama nawe ntuze wonge gukora ikosa rimwe ukeneye ko ndagukubita ariko sinagukubita ntuze wongere kumutema umugore wanje umukozi. Okay bebe. Okay? Yes. Come to go. Come bebe. Come bebe. Come bebe. Come bebe. Come bebe. Come bebe.
Bye. Go Dubai. Bebe, shika hapa. Shika hapa. Hapa. Come, bebe. Come, bebe. Baby. Birisi mbona. Surprise. Wabibonye? Dusubira dukine kandi. Ingo tugende mu cyumba dukina ureba. Uraba ingene acenga. Uraba ingene yinjiza mu ikoro. Baby, hari ikintu cyanibaza. Tubwire umukozi wanje agenda asasura ry'amashuka. Yamaze kononekara. Nibaza neza ko yatumvise ntagenda. Aci asasa ayandi. Kandi usasa yera. Cyose ndyama ku mashuka yirabura. Kirazira. Korumona. Ntutucere muri sare kuko. Oya, korumona. Zamu. Big boss. Wow. Uzareba guhera uyu mwanya uyu niwe mabuja wawe w'iki gihe. Ndabyumva boss. Apana uriya hanye iyo uraruta mabuja byasi. Sawa? Murabe neza. Ubona boss. Ndamubona. Uramubona? Yego ndamubona. Ntibikira kubona. Uramubona? Yego ndamubona boss. Cyangwa rero mutima wawe nyene. Cyangwa rero mutima wawe nyene. Mabuja wanje mushasha. Inze gukora iki? Electricity munsi icuze misuri. Kandi mbegera ngo batizobana neza. Baba ikindi kintu ngana kubwira. Jewe ni jewe mwami wirisha. Ni jewe ndi king w'ubu bwami. Habyo. Uyu. Utsumubahe nkuko jewe unyubaha. Ntazokumva ko harakantu nagatumika katagenze neza. Uyu ni umusuzuguzo usuzuguye jewe. Nike nagushitse ngaha. Nzokwirukana tana kantu nagatoyi ukuye ngaha mu rugo. Atambutu yawe ninwe wagutse canke amafaranga ndaguhembye. Umubwire bwitinyiro uyu. Sibijya byujyanye no handa ko kumubwira ushaka. Okay. Uranyumvise neza.
bebe, come bebe, come bebe, come bebe. Gapasi! Gapa! Gapasi! Ndakubwira. Uri gukora iki? Mfata akajuse rero umenga simeze neza hari ibibuzo biri mu cyumba ashaka kugenda ubimpanga. Mwabuze mu cyumba? None nimba ndi mabuja wawe mwumvirize itegeko je mba ndaguhaye tugende umpange ibintu numva merewe nabi kandi aguhaye segonda ubu nyene uzomushiza mu shumbi wanje. Baza uzigiye shuka. Mabu. Nibikiga mabu. Umuriro mukisi nawo ukaranze. Mabu.
ubundi hajya urugo rwose ruraryoha rurimo ibibondo kandi ikindi naco hajya umuko n'ikiriko niko nakuze numva bavuga. Ikindi naco nta muntu n'umwe yonezerwa afise ibintu nk'ibi, afise ibyo yagezeho, adafise n'akana amaze gupfa akazosigarana ibintu vyiwe. Rero sindiko ndamushira kuri irangi cane mugabo ariko umuvyeyi abigwa no guheka. Mwe mwakoze kera mudutanguriye murazi neza ko kera nahora numva ko uyu muvyeyi yabura umwana burya ngo icyo cari ikirango ciwe, amaze kubona umwana ngo murwo rugo arirukanwa akagenda. Rero nukuri ati umugabo wese yubaka azana umupfasoni kugira ngo azagwire maze napfa azagire icyo asiga atinagiwe bizofutangane mu muryango. Nagiye nk'uno musi numva novuga ngo sidiki ngahaye. Rero kuri ico kintu vraiment ikintu kiranezera na gatoya. Ubundi madamu wanje namuze kugira ngo nanje azoba umufasha maze yaje n'abana mugabo ntakimaze kuba mwinshi n'ukuri ntarumye kwihebura. Ego cyane uno munsi Imana yamfashije kugira ngo ntembere, kandi uno munsi ndatembereye numvise byinshi. Hama rero umwana tuganire duhuza ugitwara umukobwa wanje wamutwaye ari umwe ari umukobwa nawe umuhungu, muragira ibisabwa n'amategeko muri paruwase muri komine, barabahezagira ati genda murondoke mugwire nk'umusenyi w'umuruzi. Ariko ndibaza wariko uratega amatwi, barababwira bati mu magorwa no mu marushwa agwaye canke akomeye, ubuzima bwanyu bwose muzokwihanganira ibigeragezo byose bizobashikira. Jewe rero ngomba ndakubaza akajambo kawe, mbeko mbariye ko umukobwa wanje mu rugo bitameze neza yamuhoneje atavyara, uzi gutega mwananje ko ari umukobwa wanje utavyara canke ko ari wewe wowe utavyara? Mwaragiye kwa muganga? Nivyo kabisa ukavuze neza aramponeje, kuko jewe muhira bamvyaye ndumwana. Mbega umuryango wa Focus kwagomba kuhora uzohora witwa umuryango ugakuru kabandari, uno munsi ubona ariko biragenda gute? Imana yarampezagiye ariko hama ikindi naco baraduhezagiye baravuga ngo genda mugwire nk'umusenyi wo ku kiyaga. Ubu ndiko ndagwira gute? Ubu nayo ndagacanga na gatoyi ndiko ndaronka. Hama ikindi naco cyo kuvuga ngo kumbure ngo twaragiye kwa muganga. Twebwe umuryango wacu nta ngumba ziriyo. Twebwe umuryango wacu n'ukuri guhera kuri soko kuruza gushika kuri sokuru gushika kuri inde nta ngumba nimwe yigeze iboneka mu muryango wacu. Rero niko Rwanda pima tiki twa dukomeye ntako tugira nta na gitoyi gushika natani ikoroka mbone
reka tugume tuyaga. Je nibaza ko uno munsi uri kurayaga n'umuvyeyi kandi je ngaho mbona ndakuze nzi ibintu byinshi. Wewe uvuze yuko wakuze uragahungukamo, mbe ni kuki uri kuragiriza yuko umukobwa wanje ari wewe yakuboneje? Wewe wavuka uragahungukamwe kubera iki? Kandi je mfise abahungu batanu. Aho rero nico gituma nagushishikaye nkakubwira nti muragenda kwa muganga, muragenda murabe musuzumishe ni wazi inyishu y'ukuri. Hama rero ibikorwa byose ndazi ko umwana wanje abishoboye kandi namukurungikiye yarafunguye neza, namukurungikiye afise amagara meza, je namukurungikiye ndamwizeye nk'uko nanje iwanje nagwiriye. Sinumva rero iyo umwana wanje byavuye mbere rero nta namajambo menshi noronka nguma mvuga. Je ivyamureze umukobwa wanje no biracyahari, uramundungikira gusa utabanje kumugirira nabi, uzobungiriye neza kuko igito gitanga iwabo. Nuno munsi nacazoba umwana wanje, ibisigaye ni ibyawe kumenya. Uriya mugore wanje namutwaye ndamukunda pe, namutwaye ndamushimiye kandi kenshi kumuraba kaje kuri ntabwiza umusumbye. Nimba nenda nakutse muga hari igikorwa kinini wari waje gukora ngaha mu rugo utigeze umenya. Mukobwa mwiza nenda kugira kugira ngo basi byibure nze ndabe kushobora kubyarira, ariko arabigegetse nta musi n'umwe tutarangura amabanga yakubatse. Gerageza kugira ibishoboka byose nkitanga nkagira ngo basi ntahe kare kugira ngo sincegwe ku masaha, ariko igitondo umugoroba nakajyaraho ndagasiba ko kubera wewe kugira ngo basi ndabe yuko byohunda nagaruka kandi ariko urabona agatani ikoroka. Nasanze narondereye aho bitari, nasanze ndiko ndavomera ukayungurutsa. Rero urundi sinigeze ndagukunda cane birenze iyo uza kumvyarira nzi kubura urukundo ntabwo rwarubona. Ariko rero sinzi ko mwese wewe n'umugore wanje muri ico kintu cyangwa mwagiye inama. Rero nzofundire kumbwira ngo bakaba nkora misi yose isanzara gusa. Sheri, ikisi cyo gihe cyari kigeze mu mugabo amajana. Ubundi umuntu atangwa n'Imana
tubanye igihe gitoya cyane reka turindire iby'Imana isoko ndabizi tujyana umwana ayo majambo uri kurambwira ngo nkunda cyane reka arahumitse cyane kuko wanze nibwira ko nkunda ikindi kinacyoshe turabwiye kujya kwa muganga tukaraba ko ufise ikibazo umugore wa mbere ntiyabyaye nanjye nuko sindana umwana ashobora kuba ufite ikibazo kandi muganga yagufasha simba rero izo kuza kujyana abagore akaba iteje kubipimisha ngo habe ikibazo wajyamanye nanjye yaguhaye amafaranga yo kugura inyama nawe narakubwiye neza ko we kuri ndaya uraragutsa ndakubwira ko uri maraya wewe uranga kubyemera waraje mwiyobeka ko ndagutera iteka nagushira mu rugo rwanjye uraswe ko ibirwa wanyoye ushaka kumbyarira ariko ra yakariye ntigata mbarira mwajyamwe nanjye kambwiye nakukwita ugasubana kamena we kaje kubihere kugata wundi mugabo azongera kandi kugukunda wewe mbarira bajyamanye nande byagenze gute Sinariko ndaraba ngahantu urutonde rw'imiti barikuza sindayibona bimeze gute aramwira bazanye ko birimo
Ndahiri. Subira rero mu kazi. Abavyeyi turagukeje wagerageje ibintu byose dusanga ufise imbanyi y'amezi abiri. Tugiye kugutekerera impanuro nazo n'izindi nize. Uze wirinde gukora ibikorwa bikuruhisha, uze wirinde ibintu by'amastress, ariko ikintu kimwe ngiye kukubwira, ugerageze gufungura ivyamwa kugira umwana agire amagara meza. Mugabo ndakubaza gati wowe none nk'uko gumubondo ngo twasanze umenga ni mu gicugu uri kuranezerwa gushika hiyo buriya wateguye watetse utw'umutware wawe ashika afungura hapfira ku kazi. Bawe twebwe ngaho mu gisakari byose kibazo usanga dutonze abakozi, umukozi ariko arabitanganya byose urabona yuko n'inzu isayangana. Jembe umwamikazi mawe nakubwiye no kwiryamira no gufungura nta bindi nangwa singenda n'ubundi ndakubariye akandi kajana. Buriya rero naho muri mu gisagara yacumbarira ngo mwaritunganije mufise abakozi, nashaka ndakubwira ikintu ki burya hari ikintu yaba atakubarira jewe ngo magende ndakikubarira. Umutware wawe burya arakeneye udufungurwa twiwawe utetse wowe nyine mu maboko yawe, apana kwama arafungura ivy'umukozi. Rero nivyaba vyamagutyo nyene nukuri jewe ndashimye ko mbona ufashwe neza, mugabo ako kantu nzuka kosora zoga kosora. Nivyo kabisa ukavuze neza arampunyeje kuko jewe muhira bamdaye ndumwana mbega umuryango wa Focus kwagomba kuhora uzohora witwa umuryango ugakuru kabandari no musi ubona ariko biragenda gute? Imana yarantezagiye ariko hama ikindi naco baraduhezagiye baravuga ngo genda mugure nk'umusenyi wo kukiyaga. Ubu ndiko ndagwira gute? Ubu nayo ndagacanga na gatoyi ndiko ndaronka. Hama ikindi naco cyo kuvuga ngo kumbure ngo twaragiye kwa muganga. Twebwe umuryango wacu nta ngomba ziriyo. Twebwe umuryango wacu nukuri guhera kuri soko kuruza gushika kuri sokuru gushika kuri inde nta ngumba nimwe yigeze iboneka mu muryango wacu. Rero niko u Rwanda pima tiki twa dukomeye ntako tugira nta na gitoyi gushika natani ikoroka mbone.
Zamu. 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 Kapasi. Gapa. Jeje ndi muyabira. Je birantangaza ukwingene umugabo wanjye twari tubanye imyaka n'imyaka twatwara imbana ariko wewe twabitwara rimwe rizima ngiye kwa muganga bakambwira yuko namaze gusamira kandi iyo nda si uwundi muntu niyo wawe. Sinzi uko ingene bigiye kugenda sinzi nuko witunye nk'ikibunda wowe ntushaka kuvuga ijambo nashatse kumenya ko msinda yawe ubwo ndaba ndakunda Namushaka na kwishura iki mawe. Negenda tenda jendi boss nindi mbaye boss wanje rero. Gapa niba kurambwira ibintu nk'ivyo gapa garuka hano gapa. Rero nagenda bashimira kuri iyi ntambwe nziza mwagize yo kuza kurabisha yageje kuraba ikibazo c'uruvyaro cama casambuje ingo nyinshi. Rero iyo bateye intambwe bagashika ngaha umwe wese agenda asobanukiwe ata n'umwe yikeka ngo nurya uwundi nuko, ariko mu gihe ivyo vyamaze kuba utegerezwa yuko gutahura yuko kuko abantu sitwe twiremba bisaba gutahurana gufatana nyine muri izo ngorane ziba zihari. Rero yaba urwaye cyangwa ukomeye mutegerezwa gufatana mugatahurana muri izo ngorane nyine, ariko mu gihe mubihurije ko mukayaga kuko buri umwe wese aba ashaka kuronka ikibondo na kare ikibondo n'umugisha mu rugo, ariko Imana niyo igitanga. Rero tugerageje kuraba nakuravye madamu nagerageje ndakora ibipimo vyose nisanze mu gitereko cawe umeze neza mu nda hameze neza, ariko tugiye kuraba umufasha wawe nawe twasanze afise ikibazo. Ico kibazo naco afise si ikindi, twasanze yavukanye ikibazo c'ubugumba, ariko mwihangane bisiguye yuko mvuze ko uje afise ikibazo, ego irebye wabonye yuko ata kibazo ufise, ariko we vyigaragaje muri ico gihe. Rero murabe mufatane, kumbure Imana yabahuje ibibona yuko ibi bizogenda uko mutahorane nk'uko mwari mwarihanganye. Ikibondo n'ibyo nk'uko nari ndabibabwira n'umugisha, ariko mwige ukuvyakira mube hafi, ariko mube hafi kuko si we azoba abaye uwa mbere kandi si n'uwa nyuma. Muganga sinzigera mbyara
muganga please ndagusabye musubire mu kandi ibipimo. Nta bipimo na bimwe tutakoresheje. Nari sheri wawe wakeye, je singiri sheri wawe. Unjye umutima imyaka n'imyaka, uri ngumba. Ngaya mahera sindaguha rasiyo, nazanye umukobwa azombyarira mwiza. Reka ndakubwire Emma. Ndicuza kuba naramenyanye n'ikigabo nka wewe. Iyo menya yuko nahuye nawe nakufuma mbona na shetani. Imyaka n'imyaka ndiko ndatumwanya ngo ndi muri shano y'inzu yawe. Nguzanye ngo amasize yawe. Ayo masize yawe wazanye gatandaratwara. Ndakubwira bibijya mbere n'ijyanyuma kudosubira kwiyumvira ko je nige tukumugore wawe. Ariko bibagiye igihe nakwihangana nyine kingana. Uno munsi akabazo gatoyi kabe ucuvuga ngo basiziragiye. Ariko basiwibuke ibuka basizanye imbere y'Imana n'abantu. Ko mahirwe ne mushuzo nyihangane none ugiye hehe mugore wacu. Mugore wanje ugiye he? Wowe unyihanganiye. Wanyihanganiye mu biki wewe? Ivyahe wanyihanganiyemo. Imisi yose nzanira abakobwa ugira iki? Iyo umenye ko twasezeranye imbere y'Imana n'abantu wari kunyihanganira muri situation twari turimo. Wangumba uzopfira amatako y'abagore. Mbese hariye baby my love ngo shatwe yigiye ubuzima buryoha urekane n'indi. Don't touch me! Kwezi yarakwezi kwegera umukozi je nakoresha ngaho akamubaye umugore wacu